bakunzi b'iradiyo Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini turasubiye kubaramutsa tubatumira muri kino kiganiro tugira tuganire ingene CNDD-FDD iriko iratwara igihugu uyu munsi ariko wundi ati mbega ntiwovuga ivyo abantu baranguye abantu batazi neza inkomoko ya CNDD-FDD abenshi barayizi twibutse abayirengagiza kandi babizi tubwire n'abatabizi mbe CNDD-FDD ni iki yavuye hehe yashitse ku butegetsi gute ngivyibazo tugomba guherako abatumire dufise uno munsi ni Bob Rugurika gira amahoro gira buba ndabaramukije kandi ndabashimiye no kuri buno butumire mwakoze mbaye ndararamutsa no tuza gusangira ikiganiro namwe mukiremesha mwakoze cyane murakoze umutumire wa kabiri ni Apotre Bernard Ntungwanayo barakumenyereye mu biganiro nk'ibi biraba ineza y'igihugu. Bernard Ntungwanayo namwe turabaramukije. Ndaramukije no tugiye gusangira kino kiyago umushinga ntaye Bob Rugurika. Ndaramukije abarundi batwumviriza n'abazotwumviriza aho kizoba kiri ku mbuga ngurukana bumenyi bagira aho bubahwe Imana barinda kagene gasuzuguro. Uyu munsi imyaka 19 yose irarangiye CNDD-FDD yitwa kuri kiratware twovuga kwikira gitwara kuko utwara atwarira abarundi bose atwara mu nzira nziza tegeti ariko abantu bakibaza bati yamaziki imbere yuko tuvuga wamaziki CNDD-FDD ni iki yavuye hehe yagwanye urugamba ruhe yashitse ku butegetsi gute Bernard Ntungwanayo twishura ko tubazo CNDD-FDD no munsi bokora umugambwe ariko muri kahise kugira ngo CNDD-FDD iboneke ubwa mbere bwo hatanguye kubaho umugambwe Sahwanya Frodebu wari urongowe n'umushinga ntahe Melchior Ndadaye aho yatsinze amatora mu 1993 aba umukuru w'igihugu cya Republika y'u Burundi. Ndadaye Melchior nawe yari yarukira mu mahanga mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho bari bahungiye mu 1972 n'abagenzi we bari bafatikanije kurongora umugambwe Sahwanya Frodebu. Benshi muri bo bari barukiye biga bakurira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Aho naho niho umugambwe Parti Hutu FNL wari watanguriye utangujwe n'umushinga ntahe Gahutu Remy uyo nawe akaba yakoze iyo bwava kugira ngo aharanire agatika k'abahutu. Rero mu bantu benshi bari mu Rwanda aba Sylvestre Ntibantunganya bare usingenda ku Mana n'abandi benshi harimo Ndadaye Melchior bari muri icyo gihugu kibanyi cy'u Rwanda niho bafondiye umugambwe Sahwanya Frodebu. Abo nabo bakaba bari bahurikiye mu mugambwe ubu w'abakozi n'akazi wariho mu 1972 no kuvuga ko bakuru babo n'abavyeyi babo bari muri uwo mugambwe ubu w'abakozi n'akazi uwo amaraporo menshi yerekana yuko uwo mugambwe ubu wakoze genocide y'abatutsi mu 1972 mu gihugu cy'u Burundi hanyuma umukuru w'igihugu na leta bari bahari bashoboye kunesha uwo murwi baca bahungira bamwe muri Tanzania abandi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Rero Frodebu bamwe muri bo baratahutse mu myaka za 80 harimwo n'umushinga Melchior Ndadaye yabaye perezida w'u Burundi bataha mu gihugu kugira ngo bakorere hagati mu gihugu bigisha uwo mugambwe buhoro buhoro mu banyagihugu. Aho rero sino bideha hagati mu gihugu bafatikanya n'abaparitoto kwigisha yuko bagomba kwikura ko intwaro y'abatutsi. Isyo sagaseseshwa rumuri mu kwiyamamaza kwa Melchior Ndadaye yaravuga ati abatutsi bari kurushi ntibabatera ubwoba ntacyo bazotugira nibavuga gusa isegenya izokibahitana. Isegenya rero yarabahitanye mu 1993 niho habayeho nyabwoko byakozwe na Sahwanya Frodebu nk'uko raporo ya Nations Unies akarunga shinze 1996 akarunga shinze amajana 682 ivyerekana guhera ku ngingo y'amajana 384 gushika ku ngingo y'amajana 5 aho hose herekana ingingo zerekana ko Sahwanya Frodebu yakoze ihonyabwoko by'abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 mu kwezi kw'icumi mu Burundi. Aho rero niho bamaze kugandagura Melchior Ndadaye mu ijoro rishira rya 2021 niho ingorane zatanga mu gihugu
ariko bivuga ko bamwishe itariki 21 z'ukwezi kw'icumi 1993 niho rero uwo munsi bakimufata gusa hagati na hagati mu gihugu ahenshi baciye batanga guca ibiti mu mabarabara batangura kwica abantu hamwe na hamwe mu mpande zitandukanye z'igihugu cyane cyane nko muri Kayanza no muri Gitega abantu baciye batangura kwicwa na Ndadaye atarahwera aho rero niho haciye haba ingorane zidasanzwe leta abari basigaye muri leta ya Frodebu baca barahunga bahungira mu Kajaga aho rero abatagiye mu Kajaga bagiye mu ambasade atandukanye ko ndibuka muri ambasade y'Ubufaransa niho havuye isede yari ku butumwa buvuga yuko boreka kwica abanyagihugu uko abanyagihugu batari bishe Ndadaye ko Ndadaye yishwe n'abasirikare aho kandi sinogenda ntibukije yuko ariho haciye hava gufonda umuhari CNDD no kuvuga ngo umuhari uharanira kuhabuza demokrasi aho kandi no bibutsa ko hari abasoda bari muri iskamu babiri nibuka witwa Ngurube si nibuka abandi kuko ntari nateguye kino kibazo ariko abarimwo n'abari abanyeshure ba Leonardo Nyangoma kuri lise mu Rutovu yari yarigishije yabigisha ibiharuro muzokumva kenshi bavuga ngo yandika futa mugabo naho yandika futa abo hariho abanyeshuri yagenda akigisha ukwabo inyuma y'amasaha y'akazi kugira ngo bace ubwenge azobajane mu gisirikare kugira ngo gutyo mu gisirikare cy'u Burundi habemo abasirikare b'abahutu ivyo rero byarabaye abasoda ndibuka abasoda babiri witwa Ngurube ntaro n'uwundi bavuye muri Iskamu baca bagenda gutangurana n'abandi ikiroberi cya Sendede nkiri ngaho sinogenda ntabibukije kuko kuvuga menshi siko kuyamara ariko nanone utirengagije ukareka kuvuga ukuri ntuzomenya ibi bintu iyo bizingiye abantu benshi bumva abantu bavuga neza bakibaza ko abo bantu ari abantu tubona rero ibyo bakoze ntitubona aho bigeze bihanira amabi bakoze cyangwa ibyo bakoze kandi hamwe wokumva kuko bamwe batanga urujya muhari Sendede umuntu yobumva kuko bari bagokiye gihe ko ntibabona iyo baja niyo bava naho bari barateguye ibintu bibi kandi naho bari bigishije bari bakoze amaraso bakica abanyagihugu aho rero niho mu Kamenge hatanguye kwigishiriza inkoho rero zazanwa ahanini n'abakora muri za documentation n'abakora muri PAF ya kera ibyo bita immigration munsi twababwira nk'umushinga ntahe no munsi bita Mutama Pierre Claver Mbonimpa uyo yakora muri PAF yagenda kwigisha inkoho mu Kamenge jewe abo yigishije twaravuganye kandi ntawo bideha bari bafise ibibazo mbere mu mateka batubwira ko no mu ijabo aho yaba yahigeze gusohoka arasa ku mago aragasa ku barabara agenda arasa amarafari asohoka mu modokari ya pickup hanyuma novuga uwitwa Bosco yakora muri documentation uwo nawe yakoze ibikorwa bidasanzwe kwigisha abajene baba Frodebu hariya mu Kamenge babashira n'inkoho zagenda mu modokari ya Suzuki yakora iyo modoka ya Suzuki bwa Suzuki buto bwari ubwo muri documentation ubwo nibwo rero bwagiye bagenda bakoresha mu kwigisha abo bajene mu nyuma rero havuye abaca batangwa kugwana batangwa guhangana muri quartier mu Ngagara na Kamenge batangura kwiyegeranya nuko hagera igihe rero baduga muri Bujumbura Lirayi ni nuko mu nyuma hahavuye haboneka abavuye muri za kaminuza bigisha muri za kaminuza barimo barya bankuru nziza muri Adolphe Nshimirimana n'abandi benshi niho batangura kuva aho bari baja muri Bujumbura Lirayi gutangura kwiyoganiza bwabo bakore ingwano abari mu gisirikare cy'u Burundi nabatangura gukora igikorwa cyo kwiba inkoho kugira ngo bagende kurwana rero nuko CNDD yatanguye sinzi ko nogenda ngiriye ko nkababwira ko mu nyuma iyo CNDD yagiye kurongorwa na Leonardo Nyangoma ariwo kizigenza atwarira politiki atwara n'igisirikare mugabo mu nyuma kubera iby'intara hagiye habamo ibibazo byinshi cyane aho nawe witwa Ndayikengurukiye Jean Bosco bava hamwe avana isonga amanyoni nawe yaramugiriye kudeta aramukura n'ibindi byagiye bira hagiye haba amakudeta menshi kuko bankuru nziza n'abajya ngona bari ku butegetsi bari bafite ikibazo kuri Nyangoma rero Nyangoma baciye bakoresha ntoze uyo Jean Bosco Ndayikengurukiye kugira ngo amubakure ari uwiwabo ntibiduge kuko bari bazi ko Ndayikengurukiye atazobagora gukura niyo mpamvu rero mu gutaha kubera ko Nyangoma yari afite ingufu nyinshi cyane cyane muri
mu bari babashigikiye bo hanze amaboko nama ndiko ndababwira baramushigikiye birananirana yuko CNDD bayimutwara ahubwo bacabongera ko ibindi bavuga ngo ni CNDD FDD ariyo bahavuye batahukana Nyangoma gatahukana CNDD bo jambo sonde ikingurukiye atana kaze FDD nuko bagiye barakurana bagiye bagira imihari itandukanye ariko nkababwira yuko yaba CNDD FDD yaba CNDD yaba kaze FDD yaba za paripe hutu FNL zaba nibi bya FNL nibi bya CNL byose ni bimwe bose nabuzukuru ba ubu bose nabana canka bavukanyi ba Frodebo nta kiruti kindi umugambi n'umwe rudende nuko haba kwiganzura umututsi aho bavuga ko umututsi yabatwaye kuva kera akabatwara bicaye ko hageze ko ari batwara rero nkavuga yuko ubu uyu munsi umuntu arabye CNDD-FDD ukayirabira harya gusa wobona umengo ni ibintu bisanzwe ariko ibi bintu bisomuze bifise umuzi muremure urumva kuva 72 n'imbere yaho 35 abishize hamwe bagomba kugirira nabi umututsi bagomba kugirira nabi ubutegetsi bwari buhari kugira ngo babukure bashaka kwimika ubutegetsi bw'igihutu bwa Hutu power nibyo n'uyu munsi bikibandanya rero nagira mugire abatumviriza yuko boreka gufina kubera yuko ibi bintu birakomeye tuheje kudondagura umuzo wabo n'ingene babayeho ibi birakomeye abo n'uyu munsi ntubabone muri image y'uno munsi babonere no muri kahise kuko ntibigeze bahinduka ngira ngo ibindi turabishika ko murakoze reka bobo kwakire wavuze byinshi kahisusa n'uwakavuze nka kose kahisasa n'uwakavuze bikwiye iyo bavuze yuko bariko baraharanira kuhabuza demokrasi mukaraba n'ivyo bakora ku kubuga bw'intambara muvuga yuko bahabuza demokrasi canke barafite ibindi bagamije nibaza ko nobanza kwishura kuri ico kintu naho mfise akantu ushaka kuvuga ku majambo Apotre Bernard yavuze ikintu nibaza ko ntabwo bariko barahabuza demokrasi kuko guhabuza demokrasi si kujya babikora so kwica batama n'inzoya n'abatamakazi ariko mu nkundire gato imbere ko nza kuri ico kibazo ngira akajambo gato mvuga ku majambo Apotre Bernard yavuze yasiguye kahise kenshi keza kandi ka CNDD-FDD urumva ko ari umuntu yabigize ku bushakashatsi kandi abifise ko amakuru menshi ariko harakantu nashaka kumera nk'umwunganira harimo no gukosora gato kubijanye n'ivyo yavuze ku mutama Petero Karaveri Mbonimpa yabivuze aravuga ibitari bike ariko nashaka kuvuga mwumvise ko yigeze no kuvuga ati kwijabe aravuga ati yarahaciye arasa ariko mwibarabara yego ivyo bintu byarabaye ariko nashaka gatoyi kumera nk'ukosora kuko kumbure harimo ibibuzemwo abantu bashobora gutahura ukundi nivyo umutama Petero Karaveri Mbonimpa yaba mwijabe ico gihe mu 1993 ariko ingene yakora muri pafu nivyo yaranarekuriwe gutunga inkoho hari inkoho z'akazi ababo mu gipolisi c'imbibe n'ibirere bagendana murazizi pistole hanyuma ico gihe ndibuka yuko mwijabe nivyo hari ibintu by'uruhagarara urazi ndada yamaze kugandagurwa hariho abasirikare abapolisi bakwijwe hirya no hino mu gihugu no mwijabe rero hariho abasirikare mbere ndibuka yuko barabo kwika mu ikambi yo kumuzinda baragize rero isekeza ryo kurondera ahantu hoba hari inkoho mu mihana y'abanyagihugu hama rero byarashitse muri iyo sekeza hari abajene nibaza bagiye hafi ku rugo kwa Mutama Mbonimpa nibaza ko bahateye amabuye baratera amabuye ku mabati no ku muryango hanyuma Mbonimpa rero niho yumva ari mu rugo iwe nibaza ko yiyumvire ko ari igitero ibi ndabivuze kubera je nabakwijabe kandi ni naho nakuriye twarabana hafi na Mutama Mbonimpa niho rero yasohoka arasa mu kirere yasohotse arasa mu kirere aja no kwibarabara kuraba abantu boba bariko bateye amabuye iwe hanyuma rero harimo abajene bamwe bariruka no kwiruka hanyuma amera nk'ubakurikira niho rero yagiye ararasa vraiment anagira ndamuvugira akantu gato ntiyigeze arasa vraiment ubona ko ashaka kurasa abantu kuko aho yari kubamara kuko yari afite inkoho
ariko yagenda ararasa mu kirere. Igituma ndabivuze nuko yaranaciye n'imbere y'umuhana w'iwacu muhira. Umubyeyi wanje ambyara papa wanje yarakiriho, aranavugana nawe nyene bayaga. Mugabo ico gihe byari bikaze nyene, hari gihe abantu bayaga batanahuza kubera ivyo bintu nyene vy'umutekano muke. Ariko ndibuka ko ntiyigeze kandi umuvyeyi wanje ari kumwe n'abandi babanyi, ntiyigeze barabisha ko nk'inkongo barase, ariko yararasa mu kirere nyene kugira abantu abatera ubwoba canke barengana. Ico nico kintu nashaka kuvuga, naho atari kinini, ariko nashaka vrema kuvuga ko atantu mbere ico gihe yarafise kurasa abantu, kuko yari kubarasa, hari kuba n'abapfuye iryo joro, nta n'umwe yakomeretse canke ngo apfe. Bon, reka rero mbandanye. Murakoze. Oya, ni byiza ko bivuga abantu bakumva ingene byagenze, ntibafate ibitari byo, ntibafate ibihuha. Komeza ku kibazo. Ego ntibyari n'ibihuha, na Pastor Vya ariko aravuga yasiguye ibyabaye. Mugabo kubera ko jewe ari je nari ndahari, abavyeyi banje bari bahari naho nari muto, ariko nta ntumbero yo kurasa abantu yari afise twara. Alors nashaka no kuvuga kuri ibi bya CNDD-FDD mwabivuze. Jewe uko ndabibabwiye, Pastor arabisiguye neza, apotre ati mu 1993 twese nta numwe atibuka uwo munsi, n'umunsi wirabura muri kahise ku Burundi. Umukuru w'igihugu nabizi afashwa kicwa. Ntibyari ibintu byiza, byari ibintu bibi cyane, kandi buriya abantu tuba dukwiye kubivuga. Naho abantu bashobora kuvuga ngo Ndadaye hari abara babivuga ngo yari afite imigambi y'amajenoside, ngo y'uguhonya abatutsi, naho atavyemeza abantu babitangira, ariko n'abantu buriya bafashe ingingo yo kwica umukuru w'igihugu. Abo bantu burya barafise uruhara rukomeye mu bintu byabaye kijyagiye mu 1993 no mu byakurikiye no mu biriko biraba uno munsi, barabifisemwo uruhara rukomeye. Ariko rero aho si jewe ni nk'umunyagihugu niyumvira, kuko murumva yuko iyo kumbure Ndadaye aticwa, iyo CNDD-FDD ntiyari kuvuka mu 1993 ngo ije gutikiza abantu. Ariko rero reka mere nk'ubishura ku kibazo cawe. CNDD-FDD twari jewe sinari nkuze cyane mu 1993, narabibonye, twarabikurikirana ku mateleviziyo, hanyuma turanakurikira ko hari imigwi yagiye mw'ishamba. Je rero nk'umuntu akunda ibyo kwironderera amakuru, nagize n'amahirwe jewe ujya ndafise abagenzi bari mu batanguje CNDD-FDD. Ibi inyi apotre ariko aravuga nivyo mu 1993 Frodebu, abategetsi ba Frodebu, sabanya Frodebu bari muri ya hoteli kuri Club de Lac Tanganyika aho bari bahungiye. Ndafise abagenzi bagenda guhura n'abategetsi bo muri Frodebu, bariko barababwira ingene boshinga igisirikare, abaduga hajya mu misozi ya Bujumbura Rirare gufata udufoto twimisore ya mbere nyene yambaye ibifwawazi bakuye udupira, bariko baragira utudefile, agaca twara amafoto kugira bayarungike hirya no hino mu ntumbero yo kwereka kumbura bashaka kubafasha ko bagira batanguza ikirobere. Ndafise rero abagenzi babifise ko amabanga menshi kandi meza cyane, amakuru y'ukuri ingene ujya muhari wavutse. Sinza kubisubirako kuko byinshi apotre abivuze, ariko ikintu nashaka kwishura ni cyuko urugamba bagwanye. Igituma ndanabivuga uno munsi tuho tugira kino kiganiro, twaraye twibutse imyaka 19 irangiye CNDD-FDD ifashe ubutegetsi. Hari kuwa 2026 Myandagaro mu 2025. Murumva haraheze imyaka 19 CNDD-FDD ishikiriye ubutegetsi, umukuru w'igihugu wa mbere wa CNDD-FDD arahiye, Petero Nkurunziza. Nejo mbere nari navyanditse ku rubuga rwanje ngurukana ubumenyi. Alors ico nshaka kuvuga nuko iyo rugamba bagiyemo nta kintu na kimwe bigeze bakora ngo nico kugarukana demokrasi, ngo nico guhabuza demokrasi, kuko murabona n'imyaka yose kuva mu 1993 gushika mu 2005, no kuvuga ko haraheze imyaka 12, nta barabara, nta gasozi,
nta n'igiti bigeze bafata muri kijya gihugu cy'u Burundi. Icyo bakora barica abantu, hanyuma ikibi muri ibyo bintu urugamba rwabo nama mvuga nuko urugamba rwabo hanini bari barushinze ku bintu by'ihonyabwoko byo kwica abatutsi. Icyo rero nicyo kintu kigayitse cyane, kuko ndibuka bafata abantu baduze mu miduga bakabakuramwo, abo biyumvire ko ari abatutsi cyangwa abo babatije ko ari abatutsi bakabica, abandi bakarengana. Naravuze ejo ibintu bakora biteye isoni, kandi biboneka ko nuno munsi ari byo byabakurikiranye. Ibintu bafata ntawabazi iyo bakuye ayo mazirantoke, iyo myanda mikuru y'abantu, bakaza babitekeye babifise mu masafuriya, mu mbegete, mu mifuko. Ivyo bintu dushobora kwibaza kuri jewe mvuga nti bwari ubunyamaswa. Nico gituma uno munsi niyumvira nti ibi bintu none ubwo sivyo byabakurikiye, kubona atakintu na kimwe bitaho mu buzima, kubona batazi kubaha agateka kazira muntu. Ubwo si bya bintu bahora bagira bakaja mu myanda mikuru bagatekera, hanyuma bakaja kurondera abo babirisha. Nico gituma jewe muramvuga nti ujya muhari, ujya mugambwe urimwo umuvumo, urimwo ikintu kibi cyane cy'igishetani, cy'ikintu kibi kibuza imigisha yaba abawurimwo, yaba abarundi, eka n'igihugu. Naho rero nshaka kuvuga mu kwishura ikibazo cyawe, nta demokrasi bagiye kugwanira, baragiye nyene kugira imigwi y'abicanyi, bagira bati tugende kwica abo batutsi. Kumure barashobora kuba biyumve bati nitwica abo batutsi, kumure umunsi umwe bazotwumviriza bagire bati nyabuna nimuze rero tuganire. Kandi nibaza ko arivyo vyabaye. Mwarabibonye hatanguye ubutegetsi bwari buhari bwagiye kuyaga nabo, nibaza ko bwari bwifuza yuko bahagarika kwica abo batutsi, izo mpunzi z'abatutsi zari mu masite do déplacer, abo bakecuru, abo izo nzoya bica muri za Teza, za Bugendana. Nibaza vraiment ko arico cyanatumye baca kubarondera ivyo. Kumure n'undi mwihwezo wa politike mugabo mu majambo make nashaka nishure yuko ntabwo bagiye kugwanira demokrasi, ntibagiye guhabuza demokrasi. Ushima n'ikimenyamenya n'ivyemezo mfise nuko bamaze gushika no kuri ubwo butegetsi baje badendura n'akagozi kanyuma ka demokrasi kitwa ko kari gasigaye i Burundi. Murazi yuko inyuma muri iyo ntambara abarundi bari baragize ibiganiro, barashiraho n'amasezerano y'Arusha yerekana ingene abarundi bagiye kubana mu mahoro, mu budasa bwabo, mu migambo itandukanye. Ariko igituma mvuga nti ntibari bagiye bajya abantu guharanira demokrasi no guharanira demokrasi, baje banasambura n'ibyo abarundi biyumvikaniye kugira habeho demokrasi. Na rero mvuga yuko bajya abantu bari bagiye mu bintu by'ivyumviro byo guhonya ubwoko bw'abatutsi, by'ubwicanyi, byo gusahura, by'ubukunzi bw'inda, kuko murabona ko uno munsi nibyo bibagize. Kumura nimwandosa akanya ndaza no gusigura ntanga ibindi vyemezo by'igituma bajya abantu bava mu bwoko bw'abicanyi. Kuko je hari ikintu ndababwira, uretse ko abantu bakunda kuvuga abahutu n'abatutsi, nivyo nishano abantu badushizemo, uretse ko jewe ubwanje ndafise ukuntu ntavyemera kubera imvo nyinshi, ibyo numvise, ibyo nize, paraporo y'ico bita ubwoko. Rero nashaka kuvuga yuko ndaza kugira ivyemezo ntanga, uraba ingene hagati yabo bonyene bamaze gushikira ubwo butegetsi ingene bagandaguranye bunyamaswa. Turaza kubihera kukungene batanguye kwiyicira incabwenge yari nayo yari kubaserukira mu matora ya mbere y'umukuru w'igihugu mu 2005. Ndavuga umuhisi Nyanzwi yari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Ndaza kubishikako turaja kubishikako barakora. Yego cyane turaja kubishikako. Apotre Bernard Ntungwa nayo kubona abantu bamaze umwanya wose bitwa ko bariko barahabuza demokrasi, bawumaze bica kandi bica batoramwo abatutsi. Iyo munyaka yose gahera bakora ico, hanyuma bagasanga aribo bari ku butegetsi. Mwumva vyumvikana abicanyi baja ku butegetsi cyangwa baja gucirwa imanza? Byagenze gute? Ubwa mbere kuja ku butegetsi kwa CNDD-FDD ntivyavuye ku ntsinzi canke ku butwari
nkuko mugenzanje yavuze ko atigeze bafata zone umusozi canke nibarabara ico bakoze amabarabara barayimbaguye barayaca naho bageye ku butegetsi nibigeze basubiramo ngo bapfume bazibira basi naho bacukaguye bimba baca amabarabara bazanye ku butegetsi n'abandi bategetsi n'ayandi maboko yarahari reka tubive muzi turavye nkuko mugenzanje yavuze ko bagandaguye umukuru w'igihugu ubu n'uruyoya ruhinja rukivuka rutumenya kuvuga nta muntu n'umwe yoshobora kuvuga yuko atosha gukeka abagandaguye ndademera icyoro nabo bari kumwe muri leta kuko kubona ukurikiranye uko bafashe ndadaye bakamufata bakamukura muri pare umushoferi wa Brenda akamushiramo akamuha impuzu za gisirikare n'inkofero yiwe n'ibirato ngo muhungisha mujane mu Rwanda kanka kugendayo akagarukira mu bwiza ati njana mu ikambi aho bancungira umutekano baba abajana muri Kamuha bamujana muri Kamuha kuba yaduze kuri Burende hafi restaurant y'abasozo officier akabwira abasirikare ati ku neza yanyu n'imiryango yanyu ntimukora amaraso mu kuri cyo mushaka ndakibakorere ico ni cyambere cyo cyerekana yuko ndademera icyora hari ico yarazi ku buryo bakoza amaraso hari bamugishe hari ico cagikurikira icyo namuri kwenda bibabwira abantu kandi byarabonetse kuko nababwiye yuko mu gihugu hagati abanyagihugu bamwe barisha imbere ko ndadaye Melchior yicwa bimaze kumenyekana gusa yuko yafashwe kukamo batewe na Minani Dr. Minani Yohani uyu bavuga ko arongoye Senared yateye ari mu Rwanda abivugira kuri radio avuga yuko abafrode bose bohaguruka ko iminsi aho byabereye ari kera ko bohagarara bagahagarara na nibo n'ugutwi hanyuma kandi mwarabonye ko abo bateme batumbereza nyine hahandi Minani yababwira no kuvuga bishobora ko bari barahigishije ku gutwi hafi y'ugutwi mu nyurabwonko kugira ngo umuntu aca dembuka rero aha nagira ngo tubatiyumvire ndademera icyo bamaze kumugandagura mbega ubutegetsi bwagenze gute bazanye umuntu yamaze amasaha atari perezida yagiye kuri televiziyo bamukuye muhira yambaye pinjama bigora muzungurukana abamuzungurukana yo bamujana nibo bo bibazo hanyuma bamugira perezida yitwa Ngezi hanyuma batakuwa amazi mu nyuma baja kurondera rero ingene bashiraho uyundi mu perezida mwabonye uwo bazanye yagiye gutegura imperuka na Habyarimana akorokera mu ndege yabuze umutaka hanyuma mu nyuma Sylvestre ntibantunganya araza ku murango yirirwa muri presidence yavugira neza abanyagihugu ku mugoroba bakagororeza mu Kamenge ivyo yaravyivugiye n'abajana nawe turabiza aho yacanye ivyo yavuga ivyo sagaseseshwa rumuri hanyuma uwaciye agaruka rero ku butegetsi agakura ntibantunganya Sylvestre mbega yamukuye ryari mu kihe gihe hasotse raporo Nations Unies yinababwiye akarungu gashinze 1996 akarungu gashinze 682 yemeza ko Frodebu yakoze ihunyabwoko ry'abatutsi kandi iyo raporo yisomye birerekana nifatwa niyicwa yandademera icyoro nabo bari kumwe abategetsi ibyo rero uciye ubona kudeta yacikorwa na Petero Buyoya byerekana yuko ashobora kuba hari icyo yarabizi sindamwagirije ariko ashobora kuba hari icyo yarabizi kuko agarutse ku butegetsi ntitwigeze twumva n'urusasu rumwe rwasohotse ku bari bacunga Sylvestre ntibantunganye nk'umukuru w'igihugu bamukuye twabyumvise ku iradi ntibantunganye yigira muri ambasade y'abanyamerika araramanye hanyuma ngo baramukuye haba n'umuntu yarasishije pistole urusasu rumwe bivuze ko iriya kudeta ishobora kuba yari yaganiriwe hagati ya Buyoya n'abafrodebu na Sylvestre ntibantunganye kuko nta kuntu na kumwe umuntu yogira kudeta umukuru w'igihugu akahava akava muri pare yari yagemera igitera ntibeshe akabaho atarusasu na rumwe rurashwe ibyo bintu ntibishoboka ntibikunda hanyuma rero uciye uraba uko ibiganiro byatanguye hagati mu gihugu byahuza leta yari irongowe na Petero Buyoya na CNDD na Frodebu n'imigambo yose yo mu gihugu ukaraba uko byagenze niho ucubona neza amayeri yazanye CNDD-FDD ku butegetsi cyangwa umugwi wari uri ukomeye gusumba iyindi migwi mu gihugu nagira rero ndabibutse twibukanye
mbega byagenze gute kugira ngo CNDD-FDD yisange kuri bwa butegetsi? Byagenze uko Frodebu niyo yaganira mu biganiro bya Arusha igana na za Iprona n'indi migambo, ariko kubera uko byari bimeze birananira ko bumvikana, haca habaho imigambo y'abatutsi n'imigambo y'abahutu. Murazi ko bari myinshi, bagira J7 na J10. Nama ndiko ndabwira abarundi cyane cyane ugwaruka batabizi, mu gihugu habaho imigambo ibiri, bamwe bafite ivyiyumviri n'abandi bafite ivyiyumviri. Ibizace biboneka rero Arusha haboneka J7 na J10. J10 na J7 rero bica byibumbira mu kintu nita horampore. Horampore ni ukuvuga ngo abishe Ndadaye baravuga bati ni mu bihore mu bihebe, abishe abanyagihugu nabo bamwe bagizwe na ya raporo ya Nations Unity, abishe abanyagihugu natwe turaca duhora. Nuko baciye bahora, hanyuma rero habaho ko ataguhana abishe umukuru w'igihugu bibaho, habaho nuko abishe abanyagihugu nabo badahana. Nuko abishe umukuru w'igihugu ntibahanywe, abishe abanyagihugu ntibahanywe kubera ya J7 na J10. Hanyuma rero aho hose kuko Frodebu ari yafasha CNDD na CNDD-FDD, urumva navuze ko ari bimwe ni byinshi naho bishobora no kubivuga ngo abiheze, ariko byose ni kimwe. Nuko rero bari bazi yuko Frodebu bazoca bakingirwa nabo bazobazana bakaja mu gisirikare, bakemera kuja mu gisirikare, ntibarekarame kuba gufata igihugu baba perezida. Hanyuma rero bamaze kubona ko ibiganiro bifoye bimeze, niho nabo baca bavuga bati oya turaza mu gihugu ahubwo bya Frodebu mu vyihorera. Frodebu bayigiriye kudeta mu biganiro bya Arusha, nuko Frodebu bayikuyemo bafata igihugu. Rero iyo Frodebu imenya ko CNDD cyangwa CNDD-FDD izozi kabakura ku butegetsi, ntiyemere yuko babandanya ubutegetsi ngo baje mu gisirikare gusa, baje no mu nzego z'igihugu. Ndababwira ko atari kuvyemera ivyo, ndababwira kikare kandi nuko bimeze. Nanje bamwe mu twavuganye niko bambari ko atari kugenda bavyemeye. Aho rero haciye habaho ibindi, habayeho yuko bemera yuko basaranganya ubutegetsi, hanyuma bagategura amatora, bya bindi bita gouvernement de transition. Leta mfata kibanza bazanamo baba CNDD-FDD, babaha ama ministere atandukanye na nkuru nziza baye umushikiranganje mbere uko azokwitoza. Hama rero hagira ko bitoza. Ubisanzwe abanyagihugu baravye umuruho baruhijwe na Iprona na Frodebu, bavuga bati reka dutora aba kinakare bahora batwica kumbore tuzoroke na gatoya ntibazosa nabo. Basanga rero batoye mu ntara barihenze, batora akazi, batora bababamba. Mbere barabatuga gusa ntibabarasa, mbere barabiba bakabasuzugura ntibabarasa. Abubu barakuniga bakakurasa bakakwangaza ubacitse, naho nyine bagusanga iyo wagiye kugira ngo bakudendurireyo. Rero naha mvuga nti ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaje mu mikino bose bakinana, ariko Frodebu itazi ko izokubitirwa kudeta ku kibuga na CNDD cyangwa CNDD-FDD. Nuko rero bisanze bafise igihugu, Frodebu yasohotse yicaye. Murazi ko narumvise byo bundi mukuru wa Frodebu uyu nkuru nziza avuga ati nyabuna bamenye ko ari abana bacu, bamenye ko twafonze CNDD-FDD, bamenye ko tugomba kugabura iby'igihugu, ibyo Ndadaye yaharaniye bagomba ko tugabura. Ibyo yarabivuze narabyumvise, nibaza ko n'ijunda rondeye umuntu ndarifise. Bivuga rero iki? Bivuga ko CNDD-FDD yaje ku butegetsi kubera ubusamazi bw'abarundi, kubera ubukunzi bw'inda bw'abarundi, kubera ikinyoma cy'abarundi. Nico gituma atamahoro mu Burundi ashobora kuboneka mu gihe tudasenyuye ikinyoma, mu gihe abakunzi b'inda n'abafise amaraso ku ntoki bakiri ku ngoma yacu, kandi igihugu ntigishobora n'abanyagihugu bashobora kuronka amahoro mu gihe abantu inyifato bifata mu ishamba, kwica abantu, ko baziza ko ari abatutsi, gufata abagore n'abakobwa ku ngufu, byarabandanije, kunyuruza abantu, kubaca imitwe, kubaca ibihimba by'irondoka. Ari bari ku butegetsi nta mahoro ashobora kuboneka. Kubera iki? Iyo umuntu aryamye seruvo n'ikintu gikomeye iraturuna ikiyumvira kahise, icyo gihe aca yumva abo yishe akababona bakazunguruka imbere yiwe, akabona filime, agahora muri filime y'ubwicanyi ubwo yakoze. Icyo gihe rero ashobora gutwara igihugu, icyo gihe nta migambi ashobora gukora y'igihugu. Aha ndabibutse yuko CNDD-FDD igihugu iri kiratwara ntiyari ikiteze kwishobora kwitwara. Ndabibutse ko IPEDEG ya Mibanga bayishinze bakiri mu ishamba,
batazi neza yuko bazobemerera kuza ku butegetsi kugira ngo batabemerera umugambwe CNDD FDD bazoce binjirira muri icyo batore ipedezi mibanga ibari yiwabo hanyuma bakore mapinduzi nibyo rero uyu munsi batwara igihugu bari barateguriye projet ariko iyo projet atari bo bari barayiteguye iyo igihugu gitwagwa na Ronaldo Nyangoma nabo bari bari kumwe naho kitaba gitwawe neza ariko nicyo gitwawe kuriya ndibaza ko Nyangoma yari afise uburambe bw'ibyo yabonye bw'ibyo yaciyemo atari gushobora gukora ibyakozwe mu ishamba ngo biba ari byaza gukora mu gihugu niko niyumvira kuko kenshi iyo projet kanaka umuntu yayiteguye ikegize kitwa n'uwundi muntu ntabyashobora ubwambere birashoboka amahera y'iyo projet agahera igihe ikiringo bihaye kitarahera cyangwa ikiringo kikarangira ayo mafaranga y'iyo projet akiriho nuko bimeze rero projet ya CNDD cyangwa CNDD yo gutwara igihugu yari yizwe n'abandi bo hejuru bari mu ba Ronaldo Nyangoma n'abandi bariya byabaguye ko kubera amayeri yo kurana no kwicana hagati yabo nkuko Bob yavuze bakica abo bari baciye ubwenge bagomba gushira imbere nkuko bari barabiteguye niyo mpamvu n'uyu munsi mubona baricanye Nkurunziza nibo bamuyiciye ndayishimira Imana Adolphe nibo bamuyiciye Rajabu baramwifungiye arangara nta n'ubuzi yageze hanyuma abandi bose baciye ubwenge benshi Bunyoni nibo bamufunze baramuhezayo ibyo bamuhora kugeza uyu munsi nibanga kuko ibyo umuntu yumvira ni byinshi uravye ibivugwa cyangwa ibyandikwa hirya no hino rero urabona neza ko bari mu mazi abira bari mu bintu nabo batabona iyo baja niyo bapfa kandi barazi ko atazopfa babivuyemo ngo babitsinde nkuko amangetengete yabo n'abakoresha amangetengete yabo bama bariko barabibabwira sije no hahera reka kumure mudageza ngaho turaje gushikayo yego turaje gushikayo reka tubaze Bob Rugurika nawe ashobora kuba yakurikiranye ingene byagenze kugira ngo abantu bitwa ko bahora bica abantu si bitwa mbere atakindi bakoze atari ukwica abantu ngo bariko baragwana basanga bari ku butegetsi ari batwara igihugu hanyuma duge ku myaka ya mbere yo gutwara ya CNDD imyaka ya mbere bavuga ko Nkurunziza yagerageza gutwara neza Bob Rugurika ari cyo mubiziko ivyo byo byabaye nibaza sinobwabona hemuto nari nkuze kuko je nagize sinzi ko no vyita amahigwe canke sinzi ko no vyita samahigwe vema sinzi ko no navyita n'igisida jewe CNDD yashitse ku butegetsi nanje vema ntanguye umwuga w'umenyesha makuru naratanguye umwuga w'umenyesha makuru mu 2004 usanga CNDD ihejeje kwinjira muri leta mfata kibanza Petero Nkurunziza yari umushikiranganje w'intwaro ibereye bamwita ministre d'État chargé de l'inspection ibintu du gouvernement chargé de l'inspection générale Mengo de l'État alors jewe nibaza ko uravye ngene bashitse ku butegetsi Apotre karabisigura byaciye mu bintu byinshi kandi by'amagendera yabivuze ingene iyo migambwe za Frodebu zashizeho CNDD yerekanye bimwe mu byatumye bamwe bakura abandi bagashiraha mugabo icyo nshaka kugumako nishura no kuri ico kibazo ubajije burya abarundi dufise tubura amahirwe yo kumenya ibiba kumenya kahise canke kuronka amakuru nyayo urabona nk'ubu uravuze uti mu ntango byaravuze ko Petero Nkurunziza yari yagerageje gutwara neza none byapfiriye erega nivyo nyene mu ntango abantu benshi ntibazi nuko baba batazi ingene bashitseho mbega ni bande bashize Nkurunziza ku butegetsi mbega muri CNDD ni bande by'ukuri bari bafite ubutegetsi bwose ni bande bafata ingingo ni bande bo baratumye uwo Nkurunziza yatanguye atwara neza mu nyuma bigenda nabi agatwara nabi uko twabonye nuko yahejeje ibyo nivyo bibazo nyamukuru abantu kenshi batamenya mugabo rero jewe ku mahigwe nagiriwe
jewe nashoboye kumenya ko muri CNDD-FDD novuga ko hari imigwi itatu, reka ndayivuge gutyo vrema mumbabarire mfata akanya gato isindenze iminota myinshi yo gusigura iyo migwi itatu iyo ariyo. Muri CNDD-FDD hamye imigwi itatu, hari umugwi wa mbere. Umugwi wa mbere wari ugizwe n'abagumyabanga, abo bantu bavuye mu icamba canke mu rugamba, baje bazi yuko bobo baje guhindura ibintu, hanyuma bakubaka igihugu ciza, igihugu kizira vya bindi vyitwa ko ari vyo bagiye kugwanya, bimwe vyatuma baja mu ishamba. Umengo harimwo umugwi nk'uwo. Mugabo rero uwo mugwi warimwo abantu bakeyi cyane, nibo twokwita ico mu Gifaransa bita la minorité. Uwo mugwi wari minoritaire, bari bake cyane muri CNDD-FDD. Hanyuma benshi rero muri CNDD-FDD, abo benshi basigaye bari mu migwi ibiri. Muri iyo migwi ibiri hari abantu b'abagumyabanga baje bavuga bati tuje kukinunuza, n'abantu mengo baje bafise inzara mu nda, bafise inzara mu mitwe, bafise inzara mu bihimba byose by'umubiri. Abo rero baje bavuga bati tuje kukirya. Reka nkoreshe ibintu imvugo kumbure itababaza benshi mu matwi. Muri bo hari abagira bati tuje sitwe tuzobona turashitse, twiba ayo mafaranga, turonka ibiti, hanyuma dusambanye abo bagore b'abatutsikazi. Ivyo rero biri muri politike baje bafise bamwe. Mu nyumve neza, uwo n'umugwi rero w'abagumyabanga. Bavuga bati twebwe tuzanywe no kurya no kwisambaniriza abantu. Nabo rero abo benshi rero bari muri CNDD-FDD. Ariko rero hakaba n'umugwi ugira gatatu. Uwo mugwi ugira gatatu w'abagumyabanga n'umugwi ico bita kumungwa, nyimba ariko wabunzwe, wanyengeterewe n'agatima k'amacakubiri. Uwo mugwi rero waje uvuga uti twebwe tuje kwica no kugerageza guhonya ikintu cyose cyitwa umututsi cyangwa igisanira cyavyo. Munyumvirize neza, aha ndaza jewe iyo ndavuga gutya ndabaze kubona ko hariho abahora bagomba no kwiyumvira bati uyu muntu n'umunyamacakubiri hoya na gato, kuko reka ndanababwira mbe nabivuga ku murendaza kubishikako. Jewe mu bintu vya mbere twatanguye gupfa n'abategetsi ba CNDD-FDD, aho ndavuga abantu bitwa General Adolphe Nshimirimana hamwe n'undi mu generale yaramwunganiye muri documentation mu iperereza yitwa Agricole Ntirameba. Uno munsi niwe ambassadeur muri Kongo. Abo bantu babiri jewe nibo bantu mu 2019 twatangwe mu 2009 biraduga 2010 gushika bamfunze bapfa kunyica mu 2015. Mugabo nshaka kuvuga iki? Ico gihe jewe ikintu natangwe gupfa n'abasendedesede bantuma ko n'intumwa bati mbega ko twebwe turiko twiyicira abahutu b'abaparipehutu FNL, wewe ubirondera kwiki? Mwe muza kubyitamwo gute? Mwebwe ibi birabaraba, muza kubigira ko amatoza yiki? Ni kubera iki umengo bibaraje ishinga? Ni kubera iki mubivuga ku radio mugafata meme n'amariske? Ico nico bakanavuga bati eka nimba mukeneye tubaha amahera, twebwe turi leta, turi igihugu, tubaha amahera muceceke, twe turiko twiyicira abahutu, mwebwe abatutsi hariya cyangwa abo bajournaliste ntaco bibaraba. Nivyo bavuga. Mugabo natwe twababwira toya, twe ni turi mu moko, twe turabantu, turaba kiremwa muntu. Wewe Adolphe ndagufata cyo kimwe nuko mbona Pasteur Habimana. Muba bahutu b'abasendedefdede canke umuparipehutu FNL, je mbona kuri umuntu. Ivyo rero nivyo batangwe kuvuga bati Adolphe yakoresha ijambo ngo uyu mututsi, ngo nyimba dupfa umugore, ngo nyimba dupfa itongo, ngo ikinogo ari karanyimbira ngo azontanga kukijamo. Nivyo yavuga. Mugabo rero nshaka kuvuga iki? Nukugira twereka abantu iyo tuko turavuga ibintu yuko nta bibazo vy'amoko, ni kugwanira inyungu y'igihugu, ni kugwanira inyungu y'agateka kazina muntu. Kuko
umuhutu wo muri paripehutu FNL iyo bamwica ava amaraso y'umuntu aratukura mwese murayazi. Abo bajene b'abatutsi CNDD-FDD irikirahonya iyo babishe bararaba bajya amaraso atukura y'umuntu n'umuntu niba babishe impene niba babishe ifarasi. Bon voilà, icyo rero nashaka kugutebako n'uwo mugwi rero wa gatatu navuze ko hari umugwi waje umenga usa n'ushaka gukosora ibintu utware neza uhindura ibintu. Uwo rero wari ugizwe n'abantu bake cyane ndaza kubigarukako. Umugwi wa kabiri navuze ko wari umugwi w'abantu b'ibisambo, abantu baje babwiye bati twe dushaka kwibira twiba amatungo ya leta hanyuma twisambaniriza abo bagore beza, abo bakobwa, abo bahutukazi beza. Donc baje bavuga ibyo. Hakaba rero uwo mugwi wa gatatu ngomba gutebako n'uwo mugwi w'abantu baje baranyengetewe n'agatima k'amacakubiri, bobo bagiye kugwana mu ishamba bongera bataha baje ku butegetsi bafise inyota yo guhonya ikintu cyose cyitwa umututsi n'igisanira ciwe. Abo rero nibo ngomba gushikako. Jewe ndiko ndaraba CNDD-FDD mbona umengo abo nibo bahavuye baronka inguvu, nibo kumbure babaye benshi basumvye abandi inguvu nyinshi, hanyuma abaribo bashinga politike yo gukurikiza muri CNDD-FDD. Ndabigaruka ko mutiguta. Abo rero mu nyuma baciye bashinga n'ishira hamwe riri mu mugambwe CNDD-FDD no mu muhari CNDD-FDD. Urumva hari abasivile bari muri CNDD-FDD bahoze ku rugamba n'abandi binjira muri iryo shira hamwe. Iryo shira hamwe rero nabivuze niryo bise Nonoka, Club Nonoka. Bagise Club Nonoka rihurikiyemo abarugwanye abo bahoze ngo ku rugamba n'abandi basivile nyene uno munsi bagenda baritamwo. Uhora wumva nka Duarudo Nduwimana yahoze ari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yarigeze kuba yongorera abadiplomate b'abazungu ngo kera tukiri ku rugamba nawe nta rugamba azi iyo rutumutwe. Ariko nshaka gushika kuki abo rero uwo mugwi wa gatatu ubiravye niwo wahejeje ufata ijambo muri CNDD-FDD, kuko mwarabibonye bagishika mu 2005 yego bashitse biyorobe kandi bashitse batemagura abatutsi bagira iki bashitse, ariko ikintu cyose kirimo inyungu y'umututsi bacica. Abo ndibuka abantu bari bafite amaction mu mabanke, abantu bari bafite ama-entreprise, abagwizatunga bari muri ivyo vy'amamarché publique, abantu bari bafite des projets, abantu bari bafise imigambi ikomeye rimwe amahera. Wapfa kuba uva mu ntara kanaka canke witwa umututsi barabisambagura bakabihombesha. Ico rero abo bantu baragishitseko, barashoboye ico kintu vema cyo gukorera nabi umuntu yitwa umututsi baragikoze n'ubu bakiriko. Na rero nshaka kuvuga ni nkuru nziza, amakuru jewe mfise, abantu biganye nawe, abantu b'abagenzi banje bakoranye nawe, abantu bagendanye nawe cyangwa nkuru nziza ntituzinanye ntitwigeze tunamenyana. Yarigeze no kugomba kubunera iteka antuma ko uwo ndababwiye nyene ambassadeur ari muri Kongo Kinshasa amutuma ngo aranyipfuza yuko twohura tukayaga tukamenyana. Mugabo uwo mu ambassadeur yaje kubimbwira nyene wumva ko ari bya bindi bashaka guhamagara umuntu bamutware bamuhereza amahera bamukoresha ibyo bashaka. Ico gihe ndamubwira ni urakoze kubona bagomba kuntera iryo teka, ariko ndamubwira mu ambassadeur ujya agricole ni jewe nta kamaro mbona kuko uja guhura na nkuru nziza kuko n'umukuru w'igihugu je Simon ico nja kuvugana nawe, ariko wewe kuri ngaho muri documentation niwe ubona hari amakuru ushaka kuma uzoyama canke ari byo mushaka kubeshuza canke gutanga amakuru urambarira. Nivyo rero niko twabanye. Ariko rero ushaka kuvuga iki, baravuga ko nkuru nziza yoba yari muri bajya abantu bake boba bari bafite intumbero yo kubaka ibintu neza, ariko agashobora kuba nawe ari muri babandi nyene bazananye umwina w'amaronko menshi, canke yagiye nawe muri ivyo vy'umwina w'amaronko aja no muri ivyo vy'ubwicanyi kuko yabonye ko wa mugwi w'abicanyi ari ukomeye muri CNDD-FDD. Naho rero ushaka gushika mugabo ngaha hari ikintu ngomba kubabwiza ukuri. Jewe ndafise inkuru nukuri nkuru nziza, birababaje nyene ko bene wabo bamugandaguye abo bandayishimiye, birababaje ko iyo ntahe atayumvise. Je ndamushingira intahe, hari ikintu numvise kandi ntihenda noba nacumvise akiriho, yarariho
ntiyari bwagandagurwe jewe nararonse amakuru yizewe vrema yuko muri CNDD-FDD wa mugwi navuga wa gatatu waje ufise icifuzo cyo guhonya abatutsi n'inyungu z'abatutsi boba bari bafitanye isano n'abandi banyepolitike bo mu gihugu ca Tanzania mu mugambo uri ku butegetsi CCM boba bari bafitanye isano bafise umugambi wo gukoresha ihonyabwoko ry'abatutsi nkarijya ryabaye mu Rwanda. Hanyuma genda afise amakuru yuko nkuru nziza uwo mugambi ngo yoba yarawudindije, uwo mugambi ngo yoba yarawutebeje, mbere asa arawukumira bawuzana akababwira ati ntiharagira. Ivyo vrema ndabimushingiriye nta ico kintu narakibwiwe n'abantu babizigirwa nizeye barampa n'ivyemezo barampaye n'umugani nkuru nziza yahora acira abo bantu bari muri ako kagwi k'inkora baranda babwira bita nonoka Creve Nonoka ngo bahora baja kumuraba bakamubaza bati none Gabega president wowe ko twumvikanye ubizi neza ko mu byo twagiye kugwanira kandi n'ubu mu byo duharanira harimo guhonya abatutsi, harimo kubagira imbwa, nawe tukaguma tubona umengo ugumubaha ibiti muri leta bariyo mu bagwiza tunga turabona abagifise amabizinesi mu mabanke turababonayo, urabaha ibiti bakaja mu makungu guserukira Burundi. Ati ni gute ngo kenshi yaca bacira umugani ngenda ubwe nihuta ngo yababwira ati umviriza ndababwira uwo mugambi ntiharagera ngo kuko ubu ngo turi muco bita chantier. Wowe yakoresha terme ngo chantier akavuga ati uno munsi turiko turubaka turi mu mushinge. Ati rero ni nk'inzu iyo uri kurayubaka, ati iyo utarashira ko amadirisha n'imiryango utaraduza ibihome, ati imiyaga yose iraza, ati igahuhirayo ibiti amashamba amashami ubuyabo bwose ngo bukaza bukinjira. Niko ngo nuko yabisigura. Hanyuma ngo agaca babwira ati ariko iyo umaze kuduza ibihome ugashira ko imyugariro ukugara imiryango, ugashira ko amadirisha, ugashira ko na charpente no kuvuga amabati ugasakara, ati ico gihe iyo nzu yawe nta wundi yinjira mu kireti ushaka. Niwo mugani yahora abacira abo banza kumubarira bati mbe bigezehe wa muganga. Aho rero muravyumvise ko ndiko nishura ca kibazo ca uguti biravugwa ko nkuru nziza yoba yari yacanze gutangura gutwara neza, ati byapfiriye. Je rero aho nibaza ko aho byapfiriye naho nyene yuko yoba yarananiwe. Umugwi munini muri CNDD-FDD ukaba ugizwe, umugwi wagize ingufu ushobora kuba wari uwo ugizwe n'abicanyi nyene abantu bifuza guhonya abatutsi n'ibisanira vyabo. Abo rero nibaza ko aribo bahejeje barafata ijambo nyamukuru muri CNDD-FDD, kuko uravye n'uno munsi biriko biraba. Kandi rero nagira ndababwira ico kintu abarundi bacunga. Jewe ndiko ndaraba n'amakuru na mfise, ndayishimiye Evariste uyu atwara igihugu uno munsi yoba ari muri wa mugwi wa gatatu navuga w'abantu baje bobo ico bifuza ari uguhonya abo bantu b'abatutsi. Kuko abamuvuga baramuvuga abasendedefdede bari kumwe nawe haba n'abahutu, ikintu bavuga yuko ari umuntu w'umunyenzigo. Iyo bavuze uko mugabo urabona ko baba bashatse gufukafuka ibintu by'urwango rw'amoko. Hanyuma ikindi barabivuga abamuzi abamwegereye baravuga ko ari umunyamacakubiri. Ababegereye mbere no mu bajyango biwabo bamwe nyene batavyumva cyane barabivuga. Muraraba bamwe nko mu bijanye no gutanga ubuzi muzorabe abagendanira umutambukanye wa Ndayishimiye, abo bikorana ba hafi canke Ndayishimiye wenyene ubwiwe, abo yizera gusumba abandi abaha ubuzi, muzobirabe ivyo bintu baravuga ko abikurikiza. Uno munsi rero ikintu nagomba kuvuga je nashingiye intaye nkuru nziza yuko ari mu bantu boba baratebeje uwo mugambi. Nta numwe atazi ko ubutegetsi bwa nkuru nziza bwakoreye ikibabatutsi, bwabimya akazi. Sinabivuze hari abo yaha mugabo hariya mu gihugu hagati murabizi, abigisha, abaganga, abaki utari mbonera kure canke ngo ugende uririmba ngo iyo ndirimbo yimbonera kure bambe canke ya CNDD-FDD n'ivyo amoko byose barabishiramo ubuzi ntibabutanga. Ariko kumure nkuru nziza hari abo yihera ukwiwe, ariko hari indani mu mugambwe ivyo bintu by'amacaka kuri vyarahana. Na rero mvuga nti
ibintu byagiye byangana kumbura turaza kugarukako ni ukubera ko uno munsi ijambo rinini muri CNDD-FDD rifise kakagwi ahandi ho uwo mugambi wo gukora ihonyabwoko nyene bimwe byo gukora ubwicanyi bweruye habumwe bwaba mu 1994 mu Rwanda ivyo CNDD-FDD yaje bifise hariho umugwi waje bifise mugabo Nkurunziza yo bari mu bantu babitebeje canke babikumiriye kugira ntibibe alors kumure turaza kugaruka ko ingene yarangije ibyo gukuranamwo bagishika byo bavyakorwa n'uwo mugwi wa gatatu nibaza ko ari uwo mugwi wa gatatu nyene nivyo ngiramvuga ahubwo urakoze ukanyibutsa ingene baje bicana nibaza ko urabona nk'umuhisi Simoni Nyandwi abasendedefte nukuri Imana imwakire mu bwami bwayo je ndi umukristo ako gasabisha sinoreka kugashirako yari umugumyabanga akomeye umugumyabanga umengo yaturuka mu ntara ya Kayanza yabanye nabo cyane ku rugamba yabanye nabo mu byiyumviro CNDD-FDD ariko baravuga ko niwe abagumyabanga benshi babona yuko ari umuntu w'intore w'incabwenge kandi umuntu umengo atamacakubiri yari afise babona ko ari washobora kububakira igihugu kirimwo agateka kazira muntu abarundi bose mu budasa bwabo bo kwishira bakizana ariko kakagwinyere kinkura barako muri CNDD-FDD kace kagira kati uyu muntu ni incabwenge uyu muntu ni cyamamare muri CNDD-FDD abagumyabanga benshi bamwiyumvamwo uyu muntu dutegerezwa kumukuramwo kugira twebwe dushireho umuntu wacu azokora ivyo dushaka rero nuko bagiye kwica ntihenze umengo bamwishe mu kwicumi na rimwe hari mu kwicumi na rimwe ndibaza mu ntuzeyi mu 2023 hari igenekerezo rya 2023 mu kwicumi na rimwe mu 2023 nukuvuga ko hari hafi imyaka ibiri imbere yuko CNDD-FDD ija mu matora ya mbere amatora yanatsinze baramugandaguye ivyo turabizi reka ndabaye n'akarorero bambe ndabaye n'ivyemeza bamuhereye uburozi muri restaurant yari hajya kuri entente sportive hanyuma bamutumiyeho mwijoro mu masambiri y'ijoro bagenda gusangira mbere uko gusangira muri restaurant harimo abategetsi bamwe ba CNDD-FDD bari bategetswe kuba bahari no munsi kumbure bamwe bamusinza kubavuga ntibikenewe bizokenerwa ikindi gihe ariko baca bakoresha umukozi yakora mu gikoni bamuha uburozi isumu ngo bamuhaye sinzi abantu bazi ivyo bintu by'amasumu sinzi kihimba bavuze nimba ari co mu ngona cankwe ni sumu bakweza Tanzania ngo niyo bamugaburiye ni sumu uriye iguturira wumva ugasha buhoro buhoro wumva kumbe ibihimba byose byo mu mutima ibyo mu amafyigo ibiki byose amahaha biba biriko birasha Simoni Nyandwi rero amaze gutavuye muri iyo restaurant yumva amerewe nabi ashitse muhiriwe mu gitanda yarahiye umubiri wose mbere ikiziga cyo ndagenda babwire yuko bamukuye ishati barabonye ingene n'umubiri wari wahiye iki gice cyo kunda hejuru kuri poitrine urabona mu gikiriza c'umugabo wari wahiye umubiri barabibona baravuga bati ibi nibiki mugabo bacara bipfukapuka mbere n'umugore we baramuteye ubwoba abo badede burya n'inkozi z'ikibi mbi cyane baramuhoyahoya baca bamuha n'igiti muribuka ko umutambukanyi wiwe nahayo makurata bace bamugira mu nyuma n'umukuru w'inama nshingamateka bijya byose ngo byari nk'igipfukamunwa rero nashaka kuvuga urumva so Simoni Nyandwi yari kubabera umukuru w'igihugu kumbure mwiza baramwigandaguriye onye alors murabona Nkurunziza yaratwaye murabona ingene yatwaye abarundi harababona ko yashatse gutwara neza harababona ko yatwaye nabi cyane mbere ni nabi je uko ndabibona arareka ubwicanyi burakora ibara wa mugwi w'inkora bara awurekera ubutegetsi kumbure baratikiza inganda barahonya abo batutsi abana b'abatutsi bavutse mu 1990 mu 2000 nibo bishwe uko asanga bariko bicwa bazira ibyo batazi bazira ko uko bavutse basa bazira abavyeyi bavutse ko ariko murumva ko uwo mugwi w'inkora baranyene kwisonga hari Evariste Ndayishimiye murabona ko bace nawe na Nkurunziza bamuha isumu baramwiyicira baramwishe nama ndabivuga ibyemezo twama tubitanga baramwiyicira reka ndabaha kandi karorero murabona Hussein Rajabu
nta muntu n'umwe atazi uruhare yagize kugira CNDD-FDD ishikaho yashitse ive mu ishamba ishike ku butegetsi. Nukuri jewe Hussein Rajabu twaramaranye amajoro abiri mu mpimba tuyaga, twarayaze vyinshi, ariko ndashaka kubabwira yuko jewe nari nsanzwe ndanamuzi n'igihe bamufunga naho nanja kumuraba mu mpimba tukayaga, kuko je ndumumenyesha amakuru naragenda kandi yarampa n'amakuru menshi. Ariko rabo no musi baramwangaje amaze gutoroka akava mu gasho, baramukurikiranye hirya no hino mu bihugu byose yaciyemwo, unyi baramuzimanganirije ubuzima. Uno munsi nta muntu n'umwe ati Rajabu yari, nta n'umwe ati ikiziga ciyo kiri. Murumva ko ni ibintu by'akamaramaza. Murumva barishe Nyandwi, barishe n'umukuru w'igihugu Nkurunziza, kumbure barishe n'uwo nyene yaratwaye umugambwe wabo yawushikanye ku butegetsi Hussein Rajabu. Raba washinze uwo mugambwe Leonardo Nyangoma mu 1993 barahatse kumwica inshuro nyinshi. Je ndabizi Bujumbura, je naravugana na Nyangoma, naraje kumuraba mu biro, twaraganira. Iburaya amaze guhungira yahungiye muri Afrika mu maraja n'Iburaya, je twarahura tukayagana umuntu aciye ubwenge, ubona yuko ingena meze iyatwara icyo gihugu yatwara uwo mugambwe. Ibi bintu n'ukuri tubona ntituba turiko turabibona, ntibiba byaragenze uko. Rero urabona ngo nawe ko bamwomoye baramwomora, uno munsi ari mu buhungiro. Abo bantu nta kinyaba aho bogize bati uriya ni nk'umuvyeyi, niwe yatuboneye izuba yadushikanya aha, reka tumenye amakuru y'ibingena bayeho yari, kandi twikubita gashi n'ukuri dufume tumusaba gutaha, tumubuze kugira politiki ariko abeho mu gateka kiwe. Urabona ivyo byose navyo bakora. Na hariho mvugani ujya mugambwe CNDD-FDD n'umugambwe wabicanye. Nico gituma je ngomba kuvuga ikintu gihambaye no munsi. Abantu baraja ngaho bagafyina. Je murandaba abantu abajene b'abahungu, abajene b'abakobwa, abamama, abapapa, usanga muri ngaho n'ukuri abantu no kwita utugwingwiri. Ndafise umugenzi aho rambwira ngo akagwingwiri si gitutsi, mugabo n'umuntu Imana yaremanye ingabirano zose, mugabo wenyene ahitamo kwigira kagugu, akigira kajuju, akigira gakoko, nico bita utugwingwiri. Rero je nibo bantu nkora mbona abantu no munsi bajaho bagatera amashugwe CNDD-FDD, murandaba babanyamitwe abitwa ba Evrine Maniragaba, abantu boruganiza ibintu by'uguhayagiza CNDD-FDD. Ukibaza none aba bantu bava mu bwoko nyabaki basi ni mu bwoko bwaje, aba bantu bateye gute? Eske barazi ko ibi bintu aba bantu bariko barahayagiza nibo bice Nkurunziza? Mbe barazi ko aribo kumure bazimanganije ubuzima Rajabu? Mbe baribuka ko aribo bishe Simone Nyandwi intwari yabo? Mbe baribuka ko aribo bishe Hafsa Mosi n'umumama abantu bose bari baje umugumya banga yakundwa umunyamahoro? Eske aba bantu no munsi bariko barahayagiza CNDD-FDD biriko baradutuka ku mbuga ngo eske barafise ubwenge bukwiye? Na hariho mugani kumbure n'utugwingwiri nyene tugenzwa n'inda, tugenzwa nyene n'ukujya rimwe bukarara bimwe ngo nyimba ari ndamuke bo murambabarira navuze byinshi, ariko gituma nariko ndahejeje mu bondire nariko mvuga igituma CNDD-FDD irikidutwara habi. Abantu nibabone ko ujya mugambwe utwagwa ni mpemumbi, ujya mugambwe urimwo amadayimoni arengeye ububasha n'abawurimwo. Donc abantu nibabone ko bakwiye kuwusengera, bakwiye kuvamwo, bakwiye ahubwo kugira ibishoboka kugira uve ku butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ahandi ho yaho nyabwoko namye mvuga y'abatutsi uno munsi bakaba bashizemwo n'abahutu batumva umugambi wa CNDD-FDD, bose ko bategerezwa kwicwa, kuko murabona n'ivyo bakora. Muravye abaparepehutu, abo ba senere, abo ba FNL bamaze kugandagurwa. Nje n'ukuri nibaza ko urugero rugomba kungana n'abatutsi CNDD-FDD kiragandagura. Rero ndatinya yuko ibintu bibandanije uku wa mugambi w'ihonyabwoko nyene nk'ibyabaye mu Rwanda bazobikora, kandi bakabikora bakica abo batutsi bagatikiza, ariko bakica nabo bahutu bandi baciye ubwenge, abo bahutu b'intore, abo bahutu bemera ko ari biremwa abantu nk'abandi. Mugabo rero aho naho ndiko ndavuga ko abarundi twohagabira
nukuri ndafite icyizere cy'uko ivyo bintu ntavyo bazoshikako kuko baje babiteguye baje babifite mu mifuko bonyene ntibazi igituma no munsi batarabikora ndagomba rero kubabwira ko n'ubu Imana izobibabutsa kandi twese tuzobibabuza. Murakoze.